mwaramutse nshuti bagenzi mubana natwe kwa bino biganiro kuri New Avira TV, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. None rero turongeye kugaruka muri studio za New Avira TV kugira ngo tubane namwe mwa bino biganiro, tubasabe gukanda subscribe, commentaire, mbere mu bisangiza n'abandi kugira ngo ubu butumwa bwiza bugere kure. Uyu munsi turamanza kwisabira ikigongwe kuko hari abatubajije ibibazo muga bitakunze ko tubishura bivanye n'ivyuma kuko murazi ko bidasezerana, ariko uyu munsi ngarutse kugira ngo nishure ku bibazo byabajijwe ku cigwa giheruka cavuga ku bijanye no guhitamwo umuziki mwiza wo kumviriza. Ariko imbere ya byose ni mu nkundire tumanze dusenge. Nuhabwe icubahiro data mwiza uwera, Imana isumba byose, izajyawe ntihabwe icubahiro. Turagushimiye kwa kano kanya keza wongeye kutwongera, turagushimiye kandi kubwo ugiye kutuganiriza ku majambo yawe. Turagusabye mpemu yera aze abane natwe kugira ngo adutahuze, gutyo adushoboze guhitamwo imiziki twumviriza kugira ngo iduteguze ukuza kwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavyemwo, amen. Hari ikibazo twakiriye ca mushiki wacu ari ku izina rya Cizariyese, yaciye muri groupe ya WhatsApp atubaza ibibazo bitandukanye kandi byinshi ari byo tugiye kugarukako uyu munsi kugira ngo tuvyishure. Nico gituma ndagusaba kubana nanje kubera ko ibibazo birakomeye, ni ibibazo bihanze ishengero uyu munsi, ni ibibazo bihanze abakristo uyu munsi. Arico gituma ari ngombwa ko ibi bibazo tuvyumva tukamenya n'ico inyandiko zaba iziyobokamana zaba inyandiko zitandukanye ico zibivuga ko. Imana itugwanire cyane. None rero tugiye guhera ku kibazo ca mbere aho yabajije avuga ngo none Imana irarungika impwemu mbi. Ni mu nkundire tumanze dusome rino somo kugira ngo bikunde twumve iri somo nico ryashatse kuvuga ku bantu bamaze kugibagira. Turisanga mu ca mbere ca Samueli igice ni ca 16 ku murongo wa 23. Haravuga ngo hanyuma uko ya mpwemu mbi yarungitswe n'Imana yafata Sawuli, Dawidi yahitana inanga agacuraranga, maze Sawuli akoroherwa agakira. Iyo mpwemu mbi ikamuvamo. Imana itugwanire cyane. None ikibazo, Imana irarungika impwemu mbi mu muntu? Nta na rimwe Imana yigera irungika impwemu mbi mu muntu, ntabwo bibaho, kubera ko Imana nta nubwo yigera igerageza umuntu. Ahubwo Imana igukurako ububasha bwayo, igukurako mpwemu wayo yera wo kugukingira, bityo ikaba yugururiye inzira canke ihaye umwanya Satani kugira ngo bikunde Satani ashobore kugerageza. Imana nitugwanire cyane. Nimwibuke kuri Yobu Satani yarananiwe kumugerageza gushikaho Satani asaba Imana kugira ngo imukure ko mpwemu wayo, hama nawe Satani abone kuronka umwanya wo kugerageza Yobu. Niko byagenze no kuri Sawuli, kubera ko yari yamaze kuhabwa impanuro nyinshi, yari yamaze guhanurwa kenshi na Samueli. Sawuli Imana yamukuye ko impwemu yayo, bityo bituma Satani aronka aho yinjirira. Kandi kubera ko bari baramaze kumuvuma Sawuli, bari baramaze kumwaturira ko imivumo mibi, mbere yari yumvira akaraba uburyo umuryango wiwe ugiye guhenebera, ibi bikamutera guturubura, Satani akaronka hamufatira, hama ya mpwemu mbi ya Satani kaza ikamuhungabanya. Rero twumve ko ntabwo Imana irungika impwemu mbi, ahubwo Imana irarekura. Imana imaze kurekura ububasha bwayo ku muntu, Imana imaze kurekura kugira ngo Satani aronka hafatira, bityo Satani aronka hafatira. Kubera ko Imana itarakurekura, Imana itaragukura ko muhemu wayo yera, ntabwo bikunda ko Satani yoshobora kuza ku muntu ngo amufate. Nico gituma hakoreshejwe iri jambo ngo ya mpwemu mbi yava ku Mana. Imana itugwanire cyane. Umuziki rero watangiye kuboneka mu bihe bya kera, aho abahinga bamwe bamwe n'abashakashatsi bagombye kuvuga ko ibintu bitandukanye, kubera ko umuziki niwo werekana ibintu biri ndani mu mutima w'umuntu. Umuziki urarekura amarangamutima y'ibyo umuntu biyiyumvira, kubera ko kandi iyo umuntu
yumviriza umuziki. Abahinga b'abafilozofi bavuga yuko umuziki iyo ugeze mu bwonko ugenda ugakorana n'ubwonko, hama ibyo umuntu yiyumvira akaba ari byo bice bigaragarira inyuma. Imana itugwanire cyane, nico gituma imiziki dukwiye kuyitondera, na cyane cyane mu ndirimbo mpimbazamana. Tugiye kuraba uburyo abantu bakwiye gukoresha kugira ngo bashobore guhitamwo umuziki abantu bashobora kumviriza. Aha ntabwo tuzakugira urutonde tuvuga ngo umuziki wo kumvirizwa mu rusengero n'ubu, ntabwo vyokunda, kubera ko urwo rutonde ruragoye gukora, kandi urwo rutonde ntabwo umuntu yosha kurukora ngo umuziki n'ubu, kubera ko usanga bitandukanye n'uburere abantu barimwo. Imana tugwanire cyane. Ariko hari amahame amwe tuza gukoresha, na cyane cyane tuza kwisunga ku bashakashatsi bagiye babikora ko ubushakashatsi butandukanye, aho tuza gukoresha nk'iciyumviro ca mbere cakozwe bacise principe d'association, ni kuvuga ihame ryo kwisanisha canke ryo gusanisha ibintu n'ibindi. Aha umushakashatsi yitwa Gisele Wirinandi mu gitabo ciwe yavuze ati umuziki uwo ari wo wose ufise aho uhuriye n'imiziki y'isi yo kwishimisha ntukwiriye gukoreshwa mu itorero. Imana tugwanire cyane. Rero abaririmbyi bakwiye kwicunga cyane igihe imiziki dukoresha canke injana dukoresha zifise aho zihuriye n'imiziki y'isi. Ugasanga uyu muziki urafise ico ukwibutsa mu bintu by'isi, ugasanga uyu muziki urafise aho uhurira n'ibintu by'isi, mbere n'umuntu awumvirije hagira n'ikintu umwibukije mu miziki yigeze kumva, haba mu bubyiniro, haba mu maboîte de nuit, haba ahantu hatandukanye havugirizwa imiziki y'isi. Turakwiye kwicunga cyane kugira ngo umuntu ntazogaruke asanga uwo muziki wakozwe uriko uratwibutsa ibintu by'isi. Imana tugwane cyane. Ibi tubisanga mu gitabo c'ikinyarwanda citwa inama zigirwa abaririmbyi. Aha kandi uyu Winandi aratwereka neza ibibazo umuntu akwiye kwibaza imbere yuko ahitamo umuziki. Hari ibibazo bimwe yashoboye kwandika, aratubwira ngo mbese uyu muziki urasa n'imiziki y'isi. Iki kibazo umuntu akwiye kwiyumvira ko uyu muziki wowe usa n'umuziki w'isi. Burya imbere yuko tujana kuba hinyanyuzi badukorere zirya instrumentale, turakwiye kwiyumvira injana zirya miziki ko uhura n'umuziki w'isi. Ariko kandi bajye bahinyanyuzi iyo bagukoreye umuziki ukumva hari ico uhurira ko n'umuziki w'isi, urawanka bakawusubiramo kugira ngo ntibizohave bitwara abantu mu bintu bitari byiza. Imana tugwane cyane. Kandi bashobora kwibaza ati mbega uyu muziki ni uwo gushimisha abantu no kubarangaza kuruta uko waba umuziki wo kuzamura abantu mu by'umwuka uberekeza ku Mana? Ukacibaza naco. Abaririmbyi ingorane dufise uyu munsi, twumvise ibintu bidunda, twumva ko ari byo mengo nivyo bigezweho, twumva ko ari byo bigezweho, ariko nitumanza twiyumvira mbega uyu muziki abantu baza kuwumviriza, baza kumva ari umuziki umeze gute. Urashobora kwibaza ikibazo ca gatatu kivuga ngo mbese uyu muziki ukwiranye n'ahantu hasengerwa mu nzu y'Imana? Nimwiyumvire mbega ko uyu muziki uza gukwirana n'ahantu hasengerwa mu nzu y'Imana? Mbega uyu muziki uza gutuma abantu biyumva ko bari mu ngoro y'Imana, canke uza gutuma biyumva ko abantu bari mu bubyiniro? Nico gituma iyo duhitamwo imiziki, cyane cyane abaririmbyi, dukwiye guhitamwo imiziki mwiza. Imana nitugwane cyane. Aha kandi hari ubundi mushakashatsi yitwa Harike Like. Ubu Harike Like nawe avuga ko umuziki w'itorero wagombye kuba umuziki utuje, woroheje kandi utavangiwe, ufise amajwi yumvikana neza atarimwo urusaku. Imana tugwanire cyane. Uyu muziki ukoreshwa mu ishengero n'umuziki utavangiwe, ufise amajwi yumvikana kandi atarusaku rurimo. Hari igihe umuntu akora umuziki ukumva umuziki uri mw'induru, nico gituma abaririmbyi mukwiye gucungira hano hantu igihe babaha imiziki ntabe ari imiziki y'induru. Imana nitugwanire cyane. Ellen G. White nawe hari amajambo akomeye yavuze kwa kino kijanye n'umuziki, avuga ko umuziki ukwiye gukoreshwa mu itorero ry'Imana ari umuziki utuma habaho umwuka wo kuramya Imana, ugatera mu bantu ubushake bwo gushima umuremyi wacu. Imana itugwanire cyane. Uyu niwe muziki mwiza rero ukwiye gukoresha mu ishengero, umuziki utuma ushira ubushake mu bantu kugira ngo abantu bumve ko bariko barasenga Imana yo mu ijuru. Imana nitugwanire cyane. Nibaze ko ibije no guhitamo umuziki ikibazo nacishuye. Reka dutandukire ku kindi kibazo kugira ngo turangize. Hariho ikindi kibazo yabajije kivuga ngo habaye concert turatamba, mbega birakwiye? Oya, ntabwo bikwiye na gato, kubera ko mwibuke igihe Mose yagenda kwa kile gisaka ca kumuriro, igihe Imana yagombe imuhe ubutumwa, Imana yamubwiye ati ntiwegera hondi kuko aho ndarahera, imusaba
birasaba kumanza gukura ibirato yari yambaye imbere yuko ashika aho Imana yari iri. Bisigura iki? Bisigura ngo aho Imana itangira ubutumwa n'ahantu hera, n'ahantu bisaba ko umuntu agenda yitunganije kandi akagenda mu bwitonzi ntangere. Nico gituma umuntu wese rero niyumve ko gutambira mu rusengero ntabwo byemewe, gutambira mu rusengero ntabwo byemewe kubera ko ubwonko bwacu butandukanwa n'Imana, gutyo ugasanga umuntu yibagiye n'igikorwa arimo cyo guhimbaza Imana nkuko twabivuze mu muziki ko umuziki ukwiye kuba udutuma dusenga Imana, ugasanga ibyo gusenga yabivuyemo ahubwo twatwawe n'amarangamutima yo gutamba mu rusengero. Imana tugwane cyane. Nico gituma umuntu wese akwiye kwiyeranja iyo ari mu rusengero, na cyane cyane abaririmbyi bakigengesera kugira ngo boye gutambira mu rusengero. Imana itugwarire cyane. Aha yarabanije avuga ngo ngiyo ngo bakeneye amafaranga mu rusengero bategura abaririmbyi bakamura ubwonko, bigatuma bamwe biyemeza ukarindira ko bashitsa ibyo basezeranye ukabura. Byoba bikwiye mu rusengero. Ugerageje kuraba ngaha iwacu mu Burundi canke n'ahandi, amakorale menshi ntabwo afise ubushobozi bwo kuba yoririmba ku buryo yirukana ivyiyumviro by'umuntu byotuma umuntu atakaza kontrole ku buryo yokora ibintu nawe atavyumva. Ariko iyo bimaze kuba mwa runo rugero rwaho abaririmbyi baririmbye kugira rwaho bakuramo ivyiyumviro by'umuntu canke bagakamura ubwonko bw'umuntu, n'iki gihe ntabwo bikwiriye mu byumva abaririmbyi, ntabwo bikwiriye kubera ko twavuze ko umuziki ukwiye kuba ubutuma abantu basenga. Nico gituma ntabwo gukoresha concert ari bibi, nta nubwo gukoresha ibiteramo ari bibi, ariko turabino ibiteramo dukoresha, ivyuma dukoresha ko atari ivyuma bihamagarira abantu kuja gutamba canke bigatuma abantu usanga bamaze gutakaza ivyiyumviro byabo. Ngira ngo abamaze kuja muri bikorane biba bikomeye cyane, hari igihe bavuze ivyuma ukumva nawe ubwawe umutima mengo urarandutse, ukumva amarangamutima yawe yose yamaze gutakara. Mwa kino gihe rero Imana ntabwo ibikiri kumwe natwe, iki gihe Imana iba yamaze kwigira. Imana itugwane cyane. Aha baravuze ngo nk'ubu ko tubona amazaburi muri Bibiliya, izo muririmba zoba mu mazaburi. Mbega abategura indirimbo mwisungiki hoho murasenga imbere yo kuzigisha abandi? Uwo ari umuco mwiza. Ndumva ko ntabwo cyo ari kibazo, ahubwo biba ari n'inyunganizi. Niko no bivuga amakorale yose imbere yuko atangura amarepetisiyo yayo ategerezwa gusenga akiragiza Imana. Hari ibikorwa bidakwiriye mu rusengero cyangwa bidakwiriye mu mwanya wo gutegura. Nico gituma mu mwanya wo gutegura indirimbo turirimba, amakorale yose akwiye kumanza kwiragiza Imana agasenga, kandi ngira ngo niko bikorwa mu makorale yose. Hama ibijya no gufonda indirimbo navyo ibi na cyane hari indirimbo ziri mu mice itandukanye. Indirimbo ziri mu mice itandukanye, hari indirimbo zo gutazira Imana, hari indirimbo zo kwihana, hari indirimbo zo gushima, hari indirimbo zo kuremesha. Indirimbo ziri ubwoko bwinshi. Rero umuririmbyi igihe afonda indirimbo amanza kwiragiza mpwemu yera kugira ngo abe ari yimuyobora mu ciyumviro yagize cyo gufonda indirimbo, aho mpwemu yera murongoreye akaba ariho yisunga. Ariko kandi ho twabivuze tukirinda amajambo tugira ntabemwo ya majambo asa n'ayisi azotuma ibyo bintu byumvise hagira ico bikwibutsa mu bintu by'isi. Imana tugwane cyane. Rero nizere ko nabishuye ku bibazo bambajije. Mwese Imana ibandanye kubana namwe kandi iba idufashe guhitamo umuziki mwiza, umuziki ubereye, mbere umuziki uzotuma abantu bose bumviriza izo ndirimbo zanyu canke indirimbo zacu bose bakira agakiza. Imana tugwanire cyane. Rero nkuko twabivuze, indirimbo irerekana ikintu kiri mu muntu indani. Niwahitamo umuziki mubi wumviza nko twabivuze mu kiba giheruka, ico gihe uzomenya ko ivyiyumviro byawe bizoba bibi nyene, ariko niwahitamo umuziki mwiza ivyiyumviro byawe bizoba byiza. Imana nitugwanire cyane. Ndabashimiye mwese twabanye, ndabasaba kubana natwe mu bindi vyigwa biri imbere. Imana ihabwe icubahiro. Reka dusenge. Habwa icubahiro Data mwiza, wewe wera kandi weze, izajya nihabwa icubahiro. Turagushimiye kwa kano kanya keza rero duhaye kugira ngo tumve amajambo yawe, izajya nihabwa icubahiro. Duhe mpwemu wawe yera kugira ngo adufashe kumviriza umuziki mwiza kandi adufashe gutahura amajambo yawe, kugira ngo igihe cyose aho tugendera, aho tubaye, umuziki mwiza utuma tukwegera aba ari wo ubandanya kuba muri twebwe, kandi ufashe n'abantu bose bumvize kino kiganiro kugira ngo bagire amahitamo meza y'umuziki. Mu izina rya Yesu Kristo, amena.